Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 27 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2020 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD warayoshikirije umunyapolitiki azokwitoza ku giti cy'uyu mugambwe mu matora atekanijwe n'uyu mwaka. Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushiki. Hari byinshi byakozwe tuzokwirata mu gihugu, tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nk'uko bizeye imfura yacu. Iyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaraye atowe mu kibanza cuzohiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Iyi nkuru kimwe inkuru yerekeye igiciro gishasha c'ibigori mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'amakuru yerekeye sport mu Burundi no mu Rwanda turazigaruka mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutsereza Aloise. Maramutse Frederic, turahera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe abashingwamanza ba perezida wa Amerika Donald Trump babandanya kumuburanira ku vyaha yagirijwe kuba yararenze kubiri n'amategeko, igitabo kigiye kuzosohorwa na John Bolton yahoze ari umujenama muri presidence ya Amerika gishobora kuzobasamburira ivyo biregura. Ikimenyesha makuru The New York Times candikira aha muri Amerika catangaje ko uwo yahoze ari umujenama muri presidence yanditse ko President Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'amadolari z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika ico gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza ku mudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka, Joe Biden, ku vyaha vya ruswa. Ico kimenyesha makuru kivuga ko cahawe ayo makuru n'abantu batari bake bamaze kubona ibiri muri ico gitabo kitarashirwa hamwe. Bolton yavuze ko yiteguye kwitaba nk'icabona mu gihe Sena ya Amerika yotora ikemeza ko ikeneye ivyabona hamwe n'izindi nyandiko. Abashikiriza amanza b'umugambwe w'abademokrate bavuga ko bifuza kumwumviriza. Gushika ubu ntaco Presidence ya Amerika iravuga kuri ivyo vyashikirijwe n'ico kimenyesha makuru The New York Times. Abashingwamanza baburanira Trump kuri uyu munsi wa mbere barinjira ku munsi ugira kabiri wo gushikiriza ivyireguro ku vyagirizwa Trump imbere y'abasenateri 100. Abashinga amateka b'abademokrate bamwegetseko ivyaha bibiri byo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka, bemeza ko yarenze kwibwirizwa shingiro akwiye gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi umunyamerika yabaye umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaboko basketball Kobe Bryant yaritavye Imana mu isanganya rya kajugujugu mu micungararo y'igisagara ca Los Angeles muri leta ya California ejo ku munsi w'Imana. Kobe Bryant yafanye n'abandi bantu 8 barimwo umukobwa wiwe w'imyaka 13 igihe iyo ndege ya kajugujugu yagira isanganya mu misozi y'i Calabasas ku birometero 65 uva i Los Angeles. Uwo muhisi yari afise imyaka 41 y'amavuko, yakinye imyaka 20 muri shampiyona ya Amerika ya basketball NBA akinira ekipe Los Angeles Lakers yagiriwe kane mu batsinze ibitsindo vyinshi. Abategetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko gushika ubu abantu 5 bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa coronavirus ufise amamuko mu Bushinwa. Bashikiriza ko ico gitigiri gishobora kwiyongera. Umuyobozi w'ikigo c'Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga ingwara CDC mu mfunyafunyo y'icongereza Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abantu 5 bawanduriye mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Ikigo CDC kivuga ko kiriko kiratohoza ku bantu 100 bakekwa kuba baranduye muri leta 26 za Amerika. Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu batatu barishwe ejo ku munsi w'Imana igihe ibihumbi by'abanyagihugu bihereza amabarabara basaba itanga imihoho rya perezida wa Gambia Adama Barrow ashaka kongereza ikiringo ku butegetsi. Babaye abambere bishwe kuva imyirekano yo kwiyamiriza Barrow itanguye haraheze amezi. Barrow yemeye mu 2016 kuzova ku butegetsi inyuma y'imyaka 3 azoba ari perezida. Uruhagarara rwatanguye muri Gambia, Barrow avuze ko azoguma ku butegetsi iyindi myaka 5. Abategetsi b'impande zibiri zirwana muri Libya batangaje ejo ku munsi w'Imana ko habaye gutana mu mitwe igihe inteko zo mu buseruko zariko zegereza mu gisagara ca Misrata kiri mu burengero. Iyo mirwano yabaye haheze amasaha make, ishiramwe mpuzamakungu ONU riteye akamo rivuga ko iyo ntambara ibandanya guca kubiri n'ibihano ku birwanisho byafatiwe impande zibiri zirwana. ONU ivuga ko ibihugu bitari bike itavuze amazina bitavyubahirije. Igurishwa ry'ibirwanisho muri Libya riciye kubiri n'amategeko ibihugu rutura ku isi byemeranije mu nama byagiranye mu gisagara ca Berlin mu Budage mu ndwi iheze. Nayo mu gihugu ca Turukiya abatabara barakuye abacitse ku icumu mu bisambagurike vy'amagorofa yasenyutse inyuma ya nyamugigima ikomeye yumvikanye muri ico gihugu ku munsi wa gatanu. Abapfuye bakaba bamaze gushika kuri 38. Abantu bashika ku 4,000 bafashijwe n'imashini nibo bariko barafasha kurondera abo babagihema. Elazige ni mu buseruko bw'ico gihugu inyuma y'iyo nyamugigima y'igipimo ca magnitude 6.8. Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tubibutse inshuti wese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangwe mu Burundi aho Evariste Ndayishimiye umuntu kuri mwaka. Evariste Ndayishimiye akaba yaremereye abo basangiye umugambwe ko iteka ko baserukira kandi ko yamaze kuvyitegurira. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatugimana ari i Kigali mu Rwanda. Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa ngo azoserukire uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye. Yaciye amenyesha abo basangiye umugambwe ko aramutse atowe kugira arongore igihugu atakizomugora. Yamenyesheje ko kiretse ko afise Petero Nkurunziza azomwereka umwongo yaratumye inkoresha umwimenyereza atari muke wo kumenya ibintu kuko no mu nzego z'igihugu ngira ngo naho ntaciye. Nabaye umusirikare mu ntwazangabo zirongoye abandi, ndaba n'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano, ndaja mu vy'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe ivy'intwaro n'ivy'iterambere mu gihugu. No mu bisata by'igihugu nabiciyemwo, uretse ko natwaye bya bindi bisata bikorera mu bushikiranganje na bimwe bikorera hanze y'ubushikiranganje, amasosiyete paritatique na nyene naraciyemwo, ndamenye ingene atwagwa. Naragiye ndakora no mu biro bya n'icubahiro mukuru w'igihugu, ndakora ibijanye n'igisirikare, ndakora ibijanye na politiki. Nimurabe none Imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze. Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimuraririye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi. Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushiki. Hari byinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu, tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nk'uko bizeye imfura yacu. Nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura, kandi kira noneho ibikorwa by'umusavyi sivyo twigishwa. Umugambwe CNDD-FDD uzokwama ari umuvyeyi wacu, tuzokwaba tuzirikana ntaryo ko inyundo naho ikura idasumba yayujuje. Muri iryo koraniro kaminuza y'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko Imana nayo nyene yemeje ivyo bahejeje gukora. Mu bimenyetso vyayo acaboneraho kumenyesha ko azoshigikira yivuye inyuma uhejeje gutorwa. Nakanyamuneza kubw'uno munsi w'Imana kubw'iko twatanguye ikorano kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye. Imana banye natwe kuva dutangwa kino gikorwa
tugiye kubisozera ikiraduhezagira kandi muduhezagira mwese mwabibonye yatanga guhezagira umukandida wacu kugira ngo Imana yerekane kuri kumwe nawe kandi hari ikindi kimenyetso kimwe mutakurikiranye hacavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko Imana nawe yivyemeje mw'ijuru. Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere, akaba yasumbije Joseph Butore icegera c'umukuru w'igihugu, Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri 02 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Mu Rwanda naho ku nshuro ya mbere ubushikiranganji bujejwe udandaji n'inganda bwarashinze igiciro c'amafaranga 220 ku kilo umurimyi w'ibigori azohora ahabwa. Ingingo yashimishije cyane abarimyi, nyuma yaho benshi bari babanje kwanka kurima ibigori. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda. Hashize imyaka igera kuri 13 leta y'u Rwanda ikangurira abahinzi guhuza ubutaka bagahinga igihingwa cy'ibigori ku buso bunini. Mu ntangiriro byabanje kugorana kuko abahinzi bavugaga ko babujijwe uburenganzira bwabo bwo guhinga ibihingwa bifuzaga kandi bari bamenyereye. Abahinzi bahise bitabiriye gahunda bagashishikarira guhinga iki gihingwa bakitayeho, baremeza ko ubu nta kindi gihingwa barutisha ikigori. Kandi Evariste Tugirinshuti wo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yemeza ko ubu abahinzi bahinduye imyumvire nyuma yo kubona agaciro k'ikigori. Ibirekare dutangira step yo guhuza ubutadunga igihingwa kimwe cy'ibigori ntabwo twabyumvaga nk'abahinzi, kuko twako tuvuye kuri gakondo twamenyera ibishyimbo, amasaka, ibijumba n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi none igihingwa cy'ibigori ni igihingwa navuga ko abahinzi dukunze cyane, kuko icya mbere tubyo kurya bihagije, tubona amafaranga kandi tubasha no kwizigamira mu gihe kiri imbere. Ahantu bakora imyumbati, amateke n'ibindi bitandukanye, ariko ubona ko kubera inyungu iri mu kigori ubu nabo barahinze. Aho duhinga ibigori inzara iracitse mu giturage, kuko rwango niba umureje ibigori byo afite ibigori gashesha kawunga akafika kakawunga kari mu nzigo kagenda rya harya, ntabwo abana bavana kitwe n'inzira ko mu gihe bya kera kiga bya gakondo wasaga umuhinzi ashobora kubwirirwa akagemwa ku munsi, ariko ntabwo gishoboka. Ko urumva nibo twahutse kuri tone heshanu kuri gitari, urumva nagushika kuri 220, urumva mu miliyoni 1 urumva na amafaranga menshi muri tugiye tunga mu buzima. Ibi byishimo bya Tugirinshuti akura ku musaruro yabonye mu bigori abihuriweho na Madamu Mukamana Laurence wo mu murenge wa Gatori nawo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Bigitangira batubwira guhinga ibigori, kuko twebwe mu muco w'iwacu iyo ngiyo twe tuzi ko ibigori ari iby'inkoko. Wari uzi ko ibigori umuntu yashyira hariya ngo ibigori abirye, noneho ukibaza ese umuntu yahinga ibigori atazanywamo agasururu, ibyo bigori wabihinga ngo bizagire bite? Twagiye duhera ku tuntu duto ugahinga gato, ko kuvuga ngo nikize ubuyobozi butaza kumerera nabi yuko nahinze ibigori. Ariko noneho biza kuza kubona amasoko, bakajya tubona abantu baraza babishaka. Nibwo twahise tubona ko guhinga ushobora guhinga ukaba umuhinzi w'umwuga uhingira isoko. Noneho ikindi cyadukundisha ibyo bigori nuko byaje kugira amafaranga. Kwa kane kwabaga ari itumba ribi, ubura ikintu waha umwana, ujya mu mubyuko w'amasaka gushakishamo akantu umuhare kadata, ariko ubu ukwa kane tuba ari kwisize. Ni season rwose tuba tugurisha ibigori, amafaranga umuhinzi wese afite amafaranga. Leta ivuga ko ubu yamaze gushyiraho ibikorwa remezo bifasha abaturage gushyirwaho igiciro fatizo umuhinzi atagomba kujya munsi mu gihe yejeje ibigori.
Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ifatanije n'abahinzi ndetse n'izindi minisiteri zikora ku buhinzi bamaze kwemeza ko ikiro cy'ibigori byumye kizajya kigura amafaranga 223, naho ikiro cyumye ariko kikiri ku mahundo nacyo cyajya kigura amafaranga 200. Bwana Karangwa Cassier uyobora ishami rishinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda asobanura ko nta musaruro na muke w'abaturage uzongera gupfa ubusa. Umusaruro uramutse ubonetse uhagije ntabwo wapfa ubusa kuko hamaze gushorwa imari nyinshi haba ari mu bwanikiro no mu buhunikiro. Ko ubwo ko abaturage binjiye mu ubuhinzi bw'ibigori ari benshi kandi ukabusanga noneho ku masoko kawunga navuga ihenze ugereranije nuko yari imeze mbere. Benshi arabatekereza ko ari uko izi Buganda zitakiza. Impamvu yabayeho ni uko umusaruro utabonetse uko byari bikwiye, ntabwo ari hano no mu karere. Uvuga ngo ikibazo cyabayeho ni ikibazo kiri rusange mu karere, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari ibibazo. Ngiye natangiye mpinga nk'ari nka 20 ariko muzinze kuri hegitari 3 mbasha guhinga. Ikindi cya kabiri ni uko uyu munsi wa none mbasha kubona amafaranga antunga umuryango wanjye. Hafite inzu nziza mbamo, bafite abana 2 biga segonderi, nkabasha kubahirira ku ishuri, nkabasha kugura imyenda y'abana n'umudamu, ntuye mu bigori ndetse kandi nkagura kandi karimo buri mwaka ngera nongera ubwa butaka bwanjye mpinga. Ubwo rero ikintu cyaje kunkundisha ibigori byanteje imbere mu rwego rwo hejuru. Ubu ngubu mfite umwana uri kwiga muri kaminuza 3, bari kwiga segonderi, mfitemo 3. Ubu nabashije kubonamo inzu nziza, ubu nta kibazo cyo kurya, nawe urabona ko nta mirire mibi ndangwaho. Nubwo leta yashyize imbaraga nyinshi mu kuganga umusaruro w'iki gihingwa ku isoko uracyari muke. Muri iyi minsi ibigori ku masoko byarahenze ku buryo ikiro cya kawunga cyavuye ku mafaranga 600 y'u Rwanda yagurwaga mu gihe cyashize kigaba kigeze ku mafaranga hagati ya 800 n'igihumbi. Abayobozi bakemeza ko byatewe n'ibura ry'umusaruro w'iki gihingwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye ku Amerika, ni radio yanyu. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino na sport ayi mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda. Reka tuyatangure mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru kwa gatanu w'icyumweru gishize habaye tombora yuko amakipe azahura mu cyiciro cy'ibanze cyo guhatanira igikombe cy'amahoro. Amakipe agomba guhatana ni 28 arimo 18 yo mu cyiciro cya mbere n'amakipe 10 asanzwe mu cyiciro cya kabiri. Imikino y'ikubitiro iteganyijwe mu cyumweru gitaha ku itariki ya 4 ndetse n'iya 5 mu kwezi kwa kabiri. Mukura Victory Sport izahura na Bugesera FC, Impesa FC ikina na Etincelle FC. Ikipe ya Musanze FC yatomboye Police FC, AS Muhanga ikazakina na Interforce. Asporo FC izabiri kumwe na Vision FC, Rwamagana FC ikazahura na Gicumbi FC, Rutsiro FC izisobanura na Pepinieri, APR FC ikazaba iri kumwe na Etoile de l'Est. Rayon Sport yatomboye Intare FC, Gorilla FC ikaba igomba gukina na Marine FC. Espoir FC izahura na Sunrise, mu gihe Kiyovu Sport izacakirana na AS Kigali. Muri iyi mikino amakipe 12 azatsinda azahita abona itike yo gukomeza, hiyongereyeho andi makipe 4 azaba yatsinzwe mu buryo budakabije meilleur perdant, yose hamwe uko ari 16 yinjiye muri kimwe cy'umunani kirangiza. Tukiri umupira w'amaguru, ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'ubutwari. Imikino yabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mukino watangiye isa 9, ikipe ya APR FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 3-1. Mu mukino wakurikiyeho, ikipe ya Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1. Imikino izakomeza ejo kwa kabiri, aho Kiyovu Sport izahura na Mukura Victory Sport, hanyuma Police FC igakina na APR FC. Irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'ubutwari rizarangira kwa gatandatu tariki ya 1 Gashyantare. Icyo gihe Mukura Victory Sport izahura na
Police FC hakurikireho umukino uzahuza Kiyovu Sport na APR FC. Ikipe izegukana igikombe n'izabirusha izindi amanota mu mikino 3. Iri rushanwa ntabwo ryabonetsemo ikipe ya Rayon Sport kuko yakuyemo akayo karenge ku munota wa nyuma ihita isimburwa na Kiyovu Sport. Imvano yo kwivanamo ngo nuko hari amategeko agenga iri rushanwa yarabangamiye ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru, isaba ishyirahamwe Ferwafa ko yagira ibyo ihindura. Ferwafa ntiyabikozwa. Rayon Sport nayo ihita itangaza ko nta mpamvu yo guseruka mu irushanwa, ivuga ko rifite amategeko ayipyinagaza. Ntabwo ari mu mupira w'amaguru honyine ikipe runaka yanze gukina muri aya marushanwa y'ubutwari, kuko no muri basketball ikipe ya Patriot yavuye mu kibuga idakinnye mu mukino wagombaga kwihuza n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC ya Kigali kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Intandaro ya byose ni umukinnyi Gilbert Nijimbere, umusore w'umurundi ikipe ya Patriot yashakaga gukinisha, hanyuma ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwaba bukavuga ko bidashoboka ngo kuko uyu mukinnyi agifite amasezerano mu ikipe ya IPRC Kigali. Patriot Basketball Club yahise yivumbura iravuga iti niba Nijimbere atemerewe gukina ntirirema. Iyi kipe yahise iterwa mpaga. Dukomereze no muri volleyball muri irushanwa ry'ubutwari. Ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye imikino yo mu matsinda. Mu bagabo itsinda rya mbere ryari ririmo ikipe y'ishuri rya UTB, Reg Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club. Irya kabiri ryari rigizwe na Gisagara Volleyball Club, IPRC Ngoma na APR Volleyball Club. Muri iyi mikino wahuje UTB Volleyball Club na Reg Volleyball Club wari wahuruje imbaga kuri stade ntoya y'i Remera, urangira UTB Volleyball Club itsinze Reg Volleyball Club amaseti 3-1. Kuwa gatandatu w'iki cyumweru hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza ndetse n'umukino wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Reka tuje no ku makuru avugwa muri siporo mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru irabandanya mu Songati yo mu ntara ya Gitega, niyo iri mu kibanza ca mbere nyuma inkino 19 mu bigeme badashikana imyaka 17. Uburundi bwaraye busezewe na Tanzania mu nkino zo kurondera imirwi izoja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana. Umupira w'amaguru mu gisata c'abigeme mu Burundi biraboneka ko kugeza ubu atawurigeza. Inyuma yaho abigeme badashikana imyaka 20 batsindiwe muhira na Ethiopia ku bisindo 5-0. Kuri no wa gatandatu abadashikana imyaka 17 batsinzwe na Tanzania ibisindo 2-0, mu gihe mu kino gwa mbere bari batsinzwe ibisindo 5 kuri Kimi Dar es Salaam. Umumenyereza w'umugwi serukira gihugu w'u Burundi abanza kuvuga ico babuze muri Tanzania aho batsinzwe ibitsindo vyinshi, ariko agasaba abari mu gisata c'abigeme kudacika inkokora. Cyambere cyo twabuze hariho ikibuga cyaratugoye, twaragize n'ikibazo ca klima n'abana n'ijya mbere bagisohoka, ibyo byose ibintu batari bamenyereye, amatwe dufisemo n'abagwaye. Rero n'umunsi twagerageje peut-être ni umunsi ni wari wacu rwa mbere, match ya mbere yatugoye niyo yadukoroze, ibyo byose niyo byatumye bashobora gutsinda ibitsindo bingana gutyo. Ari ibintu bimwe tutegereza gutahura, ntushobora kwigereranya umwanya umwe n'ivyo bihugu n'abadukina kuko imyiteguro si imwe. Bobo twebwe hageze ko dutera imbere ko tubandanya, abandi twe twarahagaritse, abandi baraza. Abo nabo n'abana baracari mu ntango, baracari ko baramenya ni development kuri niveau wageze ko n'umunsi simbi. Umumenyereza wa Tanzania wewe amenyesha ko naho bari batsinzi wabo baje bumvikanye ko ni Burundi bategerezwa gutsinda, agashimira Imana ko babishitseko. Kwanza tunashukuru Mungu kwa mchezo mzuri, mechi imesha salama, lakini la pili ubwa mbere tubanze gushimira Imana kuko urukino rwaheza amahoro. Ubwa kabiri ishimire bimwe bikomeye abakinyi banje bakinye bakurikije amabwirizwa nabahaye. Byagenze neza nta gitsindo twatsinzwe, ariko natwe dutsinda igitsindo cabaye igikorwa kitoroshe. Abakinyi b'Abarundi baje bashaka igori, ariko basanga duhagaze neza, twari twarahiye ko dashobora kwinjizwa igitsindo na kimwe. mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba haturuhusu goli na mnapata goli. Mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku munsi ugira wa 19. Atletico Olympique yangaje na Olympique Star ibisindo 3-3. Vitaro itsinda Bujumbura City ibisindo 2-0. Ngozi City ku kibuga cyayo yatsinzwe na Musongati igitego ibisindo 2-0. Lydia Dick Sport for Africa inganya na Rukinzo igisindo 1-1. Bumamuro nayo itsinda Lelier ibisindo 3-0. Kuri no wa mbere Interstar ikaza gutana mu mitwe na Kayanza United. Twamenyesha ko kugeza kuri ndwi ya 19 umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega uri mu kibanza ca mbere. Tukivuga amakuru ajanye n'umupira w'amaguru, kuri no w'Imana niho habatombora y'ingene imigwi izogwanira igikombe cy'ubumwe bw'Abarundi izohura. Aigle Noir kazokina na Flambeau du Centre, Message Ngozi nayo izotane mu mitwe na Musongati. Izo nkino zikazobita ikizi 2 z'ukwezi kwa kabiri
nayo urukino rwa nyuma hagati y'abazoba batsinze rukazoba itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri, aho abarundi bazoba bariko barahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Muri volleyball naho ihiganwa ry'Uburundi rigeze ku munsi ugira kabiri, aho Amical des Sportifs de Bujumbura yatsinze Bujumbura Weza Wandani amaseta 3 ku busa. Gakosmos nayo itsinda Muzinga amaseta 3-2. Rukinzo nayo ikaba yirahiye Bujumbura Volleyball Club ku maseta 3-1. Mu bigeme naho Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3 ku busa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Juti mwese mukundira radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukinga. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu gihe bw'ivyuma, hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu c'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu c'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu c'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika.